Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo aho ibintu bitoroshe na gatoya. Ingabo za Sadeke zo mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi zoherejwe mu butumwa bwo kurimbura umutwe wa M23 wazengereje ubutegetsi bwa Gisekedi zatangiye gusogongera ku kibatsi c'umuriro wabo barwanyi bakomeye cyane kandi bafise imbaraga zikomeye cyane, bafise n'ico bariko bararwanira. Ingabo za Sadeke ziri muri Kivu ya ruguru izambere zahageze mu Kuboza 2023 mu bikorwa by'ibanze byo kwiga intambara no kwitegura. Kwa 28 Mutarama 2024 nibwo zinjiye byeruye mu mirwano n'umutwe wa M23 mu bitero byagize ingaruka ku basivile batari bake. Amakuru yemeza ko ziri gufatanya na FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe y'inyeshamba irimo FDLR n'ikiswe Wazalendo. N'ubufatanye buri gutera ibisasu buhumyi ikaruba mushaki no mu nkengero zaho ahari gukorerwa iyo mirwano ikomeye cyane, kandi bikaba bivuga ko hari gukoreshwa indege z'intambara ndetse na drone aho abasivile batari bake bariko barabirenganiramo. Hari amakuru avuga ko abasirikare ba Afrika y'Epfo bakomerekeye mu gitero cyo ku butaka mu nkengera z'umusozi wa muremure uri mu biganza bya M23. Amwe mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abo basirikare bakomeretse cyane kandi boneka ko harimo n'abacikanye. Ni mu gihe kandi ibitero by'ingabo zirimo iza Tanzania n'abarundi bananiwe gufungura umuhanda Sake Minova. Hari bamwe mu basirikare ba Tanzania basa n'abikuye mu mirwano bahungiye mu kigo cya MONUSCO aho babonye ko M23 itoroshe kandi ko badashobora kwishora muri iyo ntambara kuko babona neza ko bashobora kwigiramo ingorane zikomeye cyane. Kuva Sadeke yagera muri Kongo nta metero y'ubutaka irambura umutwe wa M23, ahubwo n'ahari hafatiwe na leta baragenda bahabaka, kandi M23 ifise gahunda yo kwisubiza ibice byose yahoze igenzura. Kugeza ubu umutwe wa M23 uzengurutse umujyi wa Goma igice cyose cyo ku butaka uretse ikiyaga ca Kivu. Muri Kivu ya ruguru hashyizweho itegeko ko nta bwato bwemerewe kujya mu kiyaga cya Kivu nyuma ya saa 11 z'umugoroba. Sadeke cyangwa ingabo za Kongo ntacyo baratangaza ku kwinjira mu mirwano k'umutwe w'ingabo za Sadeke. Umutwe wa M23 uvuga ko uzakomeza kwirwanaho bagahangana n'iryo huriro rya Sadeke, ingabo z'u Burundi, iza Kongo, FDLR n'imitwe y'inyeshamba ikorana na guverinoma ya Kinshasa, aho nyine bariko barakora ihonyabwoko muri Kongo, aho bariko barabangamira abo mu bwoko bw'abatutsi kandi bakavuga ko bashaka kubatsemba ku butaka bwa Kongo, ariko bikaba ari ibintu bidashobora kuborohera na gato kuko M23 irazi icyo irwanira kandi iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibohoze uduce twose yari isanzwe ifise twari tumaze iminsi twarigarurwe na leta ya Kongo, ariko M23 nyine ikaba iriko irabishiramwo ingufu zikomeye cyane kugira ngo yisubize utwo duce. Impfu n'inkomere biri kwiyongera mu mirwano ya M23 n'abayiteraniye bariko barakora amabara akomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Umuriro uraca ibintu mu marembo ya Sake hagati y'umutwe wa M23 n'awuteraniye barimwo ingabo za Kongo, iz'abarundi, FDLR, abacanshuro b'abazungu, Wazalendo n'ingabo za Sadeke. Nyuma y'igitero cyo ku cyumweru cyaguyemwo abiganjemwo abasirikare b'u Burundi batari bake, aho amasoko yacu yemeza ko hapfuye abasoda b'u Burundi batari bake. Ni igitero cashengeshe bikomeye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo cashize umutwe wa M23 ufashe umusozi wa muremure ufise igisobanuro gikomeye mu mirwano yo muri kare agace, kandi M23 ikaba yari ikeneye uwo musozi ku rugero ruhambaye cyane. Ingabo z'abarundi zo muri batayo ya 7 ya Tafoke zari ku musozi wa muremure zakwiriye imishwaro, abagera kuri 5 bahasiga ubuzima, nubwo hari amakuru avuga ko barenga, aho benshi bemeza ko ingabo z'u Burundi zahitanywe n'iyo ntambara zishika mu 470, bose bakaba barishwe nyine n'umutwe wa M23 uriko urabahana byivuye inyuma. Mubo umuseke wamenye ko baguye muri iyo mirwano harimwo kapiteni Ephraim Niragira.
hari kandi abasirikare b'abarundi baguye mu gico batezwe na M23 ubwo bavaga iminova bajya guhura na Sadeke Isake, bamwe barishwe abandi bafatwa mpiri. Gusa umutwe wa M23 wirinze gutangaza imibare nyayo y'abapfuye n'ibikoresho yafatiye imuremure no muri iyo ambushi bateze nyine ingabo z'u Burundi, aho nyine naho hishwe ingabo z'u Burundi ku bwinshi. Ni mu gihe leta y'u Burundi ntaco iratangaza kuri abo basirikare biciwe muri teritwari ya Masisi na FARDC yaruciye irarumira, ntaco yigeze ivuga kuri abo basirikare b'u Burundi bishwe ku bwinshi. Ku rundi ruhande, kuva ku munsi w'ejo ingabo za leta n'ihuriro bafatanije bakomeje gusuka ibisasu biremereye mu duce twa Karuba, Mushaki no mu nkengero zawo. Kuri uyu wa mbere umwe mu baturage bari mu nkengero za Mushaki muri teritwari ya Masisi yabwiye Umuseke ko abaturage b'inzirakarengane bari guhitanwa n'ibisasu kandi ku bwinshi. Ati urabye ni imbunda nini cyane, indege na drone biri gutwika amazu, abaturage bari kwicwa n'ibibombe biva muri leta kandi bariko baricwa ku bwinshi n'ingabo za leta ndetse n'abo bafatikanije harimo ingabo z'u Burundi ndetse na ba FDL n'indi mitwe yitwara gisirikare ibarizwa ku butaka bwa Kongo iriko irafatanya na leta ya Kongo. Ibi bisasu kandi birahitana bamwe mu barwanyi ba M23 bari mu nkengero z'utwo duce. Gusa M23 ntitangaza iyo bimaze guhitana kuko baririnda gutanga umubare w'abasoda babo bamaze kugwa ku rugamba. Ku rubuga rwa X, perezida wa M23 Biretara Bisimwa yavuze ko ingabo za Sadeke zinjiye mu ntambara mu buryo bweruye, aho ziri gufatanya n'abajenosideri bo muri FDL n'abandi bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, aho bariko barakora ibintu biteye ubwoba kandi babaje, aho bariko barica abasivile b'inzirakarengane. Yavuze ko mu bice bya Karuba, Mushaki no mu nkengera zaho hari guterwa ibisasu bitana abaturage bazira ubusa kandi bikozwe na leta ya Kinshasa. Yagize ati gukomeza iyi gahunda y'ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Kinshasa ntago twayihanganira kuko ntikwakemera ko bagumya kwica abanyagihugu tujejwe kurinda. Niyo mpamvu tugiye gukora ibishoboka byose tukarinda abanyagihugu bacu. Bisimwa yavuze ko bagiye gukora ibishoboka bagahagarika ibyo yise iterabwoba bakarengera abaturage babo bariko baricwa na leta ya Kinshasa. Kugeza ubu ubwoba ni bwose mu mujyi wa Sake, ahakomeje kugwa ibisasu bivugwa ko bituruka mu birindiro bya M23 bisubiza ihuriro ry'ingabo za leta ryashinze imbunda z'imisada ahazwi nko mu ibambiro, aho nyine izo mbunda ziriko zirarasa ibisansu biremereye mu mujyi wa Sake. Umwe mu bimbere muri M23 yabwiye Umuseke ko isaha n'isaha bakubita ico yise surprise attack bagafata umujyi wa Sake, aho nyine umwe muri abo ba M23 w'imbere cyane kandi usanzwe uduha amakuru y'ibanga anakomeye anatanga umusaruro, yavuze ko umwanya n'umwanya bari buze gufata Sake kuko bamaze gushika ku birometero 3 mu gihe mu minsi iheze bari bageze ku birometero 7. Akaba ariyo mpamvu bizeye neza ko umwanya n'umwanya umujyi wa Sake baza kugarukana mu maboko yabo amaze bakarengera abanyagihugu bariko baricwa na leta ya Kinshasa. Bidasanzwe indege y'intambara ya FARDC yahitanye abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Havuzwe impfu zidasanzwe zashikiye ingabo zibumbiye mu ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bapfuye ku bwinshi kuri uyu wa kabiri itariki ya 30 ukwezi kwa mbere 2024 mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Byavuzwe ko ibi byabaye mu gihe indege y'intambara y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yarashe mu birindiro by'ingabo za Wazalendo, FDLR n'ingabo za FARDC mu gace ka Kiruruku haherereye hagati ya Muremure na Bwemeremana muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasoda barwana ku ruhande rwa leta bahaguye ku bwinshi. Mu makuru imbonesha kure yacu imaze kuronka
imaze kwakira nuko umubare w'abaguye muri ico gitero cagabwe n'indege z'intambara za Kongo utarabasha kumenyekana, ariko umubare w'ibanze urimo kuvugwa nuko hapfuye abasoda 47 bo muri urwo ruhande rw'ingabo za Kongo. Ibi bibaye mu gihe imirwano yongeye kubura aho ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa zari zongeye kugaba ibitero mu bice bya Karuba, Mushaki na Mweso no mu bindi bice biherereye mu nkengera za Sake. Ku rundi ruhande byavuzwe ko M23 yasubije inyuma ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Kongo bari bagabye mu birindiro byabo, aho ndetse amakuru amwe avuga ko M23 yahise isatira cyane umujyi wa Sake, aho umwanya n'umwanya umujyi wa Sake wongera gusubira mu maboko ya M23. Kuri ubu M23 irabarizwa mu birometero 3 mu mujyi wa Sake, mu gihe ku munsi w'ejo hashize bari mu birometero 7. Icyo cyonyine kikaba cyerekana ko umwanya n'umwanya baza kwisubiza umujyi wa Sake bari bamaze iminsi barambuwe n'ingabo z'igihugu ca Kinshasa nyine, aho Kongo iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo itsinsure M23 ku butaka bwa Kongo ndetse n'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, ariko bikaba bitabahira kuko M23 ivuga ko ifise ico irwanira kandi irafise imbaraga zihambaye cyane ku buryo iriko irisubiza uduce dutandukanye yari maze iminsi yaraswe na leta ya Kinshasa. Hongeye kubura imirwano mu nkengero z'umujyi wa Sake uri mu birometero 27 n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho nyine hariko haraba imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Imirwano yongeye kubura kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 ukwezi kwa mbere 2024 hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ni imirwano yongeye kubera muri teritwari ya Mushaki, Karuba no mu bindi bice biherereye mu nkengero z'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bitoroshe na gatoya kandi akaba ari ibintu bishobora gusiga bihitanye abanyagihugu batari bakeya. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Wiringoma akoresheje urubuga rwe rwa X yavuze ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa zazindutse batera ibibombe muri Karuba no mu nkengero zayo. Wiringoma yavuze kandi ko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ko barimo bakoresha indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sonkai, drone n'imbunda zirasa kure cyane bakarasa ibisasu ahatuwe n'abaturage benshi cyane. Yavuze agize ati ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bari kurasa ibisasu biremereye muri Karuba no muri nkengero zaho bakoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sonkai, drone n'imbunda zirasa kure cyane, ariko ingabo zisarambwe zigendana intsinzi ku buryo ingabo za M23 n'ubundi umwanya n'umwanya ziza kwiganzura ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kongo. Bibaye mu gihe muri Sake hakomeje kuvugwa ko hari kugwa ibibombe bikica abaturage, aho no mu mwanya ushize kuri uyu wa kabiri ikibombe cyishe abaturage bagera ku 8. Ibibombe byishe n'abandi baturage 5 ku munsi w'ejo hashize, ndetse no hirya y'ejo hapfuye undi mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 15. Amakuru amwe avuga ko ibi bibombe biri kuraswa n'ubundi n'ingabo zigenzura umujyi wa Sake arizo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, Sadeke, FARDC, FDLR, Wagner Group na Wazalendo. Iryo huriro badakozwe ahubwo bakabishinja M23, aho bavuga nyine ko ari M23 iri kubikora, mu gihe bizwi neza ko nyine izo ngabo ziriko ziragenzura uwo mujyi arizo ziriko zirakora ibyo bara, ariko M23 ikavuga ko igomba kwihagararaho kugeza ku munota wa nyuma, kuko M23 ubu ngubu igeze ku birometero 3 igira ngo isatire Sake, aho ivuga ko masaha ari imbere izaba yamaze gufata Sake ikayikura mu maboko y'abari kwararwana ku ruhande rwa Kongo, aho M23 ivuga ko igomba gukora ibishoboka byose ikarengera abanyagihugu
kandi igakora ibishoboka byose kugira ngo irinde ubusugire bw'abanyagihugu aho bariko bararengana ku bwinshi. N'amakuru menshi atandukanye aba ariko aravugwa mu bice bitandukanye, aho turaba ku makuru aba ari kuvugwa mu karere, yaba mu Burundi, yaba mu Rwanda, yaba muri Kongo ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, yose nyine tukayatohoza tukabashikiriza kuri no kure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi no gupyona kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.